nkuko twari twabibemereye tukaba twamaze gushika mu rugo rwa wa muntu twamaze kumushikira nkuko mumubona ngaha twagira tumaze tumusabe abidondore mwitwa gwikigamwa nyakubaho kazi. Nitwa Christine Ntabareha nkaba ndi umumama w'abana babiri mfise n'umugabo umwe. Twarumvise yuko hari ibintu mwana mwavuganye n'Imana twashaka kubabaza ngo mubwira abantu kumbere byogira beshi bifashije mwari no rugendo turimo kuja mwijoro. Ego cyane Imana yaradukunze urukundo rutangaje ariko benshi ntibagwibaza ntibashobora kwibaza urwo rukundo uko rungana Imana yadukunze. Jewe ntahe yanje yerekana urukundo vy'ukuri Imana yatugiriye. Hanyuma yanyeretse kenshi ko inkeneye ko inkunda ko ikeneye ko nkizwa ariko kenshi naravyiyobagije gushika naho iheba ikanyiyereka ubwayo nyene. Ico gihe rero hari mwijoro ariko ry'ubucagucagu. Hanyuma haraheze imyaka 3 kuko hari mu 2017. Ico gihe rero hari mu 11 nari maze amezi 5 nibarutse umwana nari mfise. Hanyuma buri mu guca ndikangura irya tiro ryo mu gatondo ariko agatiro karantwara ariko sinari sinziriye cyane. Ico gihe mbona mpagaze ahantu hakirurutse imbere y'inzu twabamwo, ijuru ririyugurura, ibi bicu tubona vyicamwo kabiri, igicu kimwe kija hirya ikindi kija hino. Mbona ahantu hasa no mwijuru, mbona intebe y'Imana n'abamarayika bayikikuje na Yesu nkamubona iburyo kujya nyene babivuga. Kandi ikintu cyose nagiye ndabona nagenda kironkera insiguro. Hanyuma ariko iyo ntebe yari intebe ntashobora kubona uwicayeko, yari intebe ifise ibibatsi vyinshi cyane ku buryo bw'uko umuntu yicayeko ngiye kumura nasanga ibibatsi ari byo bimbroka mu maso. Hanyuma sinamubona ariko nkumva ijwi rimbwira ko hataragera ko mbona uwo muntu n'amaso yanje. Hanyuma mbona abo bamarayika bakikuje iyo ntebe, umwe araje imbere ya ntebe, uwicaye kuri ya ntebe nababwiye ko ntashobora kubona arekura ukuboko harimwo ikintu kimeze nk'inzamba zijya mbona bavuza, ahereje wa mumarayika. Umumarayika nawe arakinjura gato agiye gusa n'ufatira iyo nzamba ku munwa. Mbona Yesu yicaye hahandi araje afukamye imbere ya ntebe, arasavye imbabazi, arasavye ikigongwe, aravuga ati mubona acunguye hari habo ntarabona. Hanyuma nza mbona uwicaye kuri ya ntebe asubiye arekuye ikiganza, wa mumarayika asubizamwo ya nzamba muri ca kiganza. Hanyuma acarasubira arayibika. Kuri ubwo nyene nza mbona akibika ya nzamba, nza mbona hakorokeye ku isi abamarayika 3 barakoroka bazimanganira ku isi, rya juru ricarasubira ririyugara. Nkirota ivyo bintu nkibibona nari nezerewe cyane, jeho nabona umenga nibereye mwijuru. Ariko kuva abamarayika bakorotse ubwo nyene naciye nicara candakanguka canumva ubwoba bwishi cyane. Ndavuga ati none nibikushatse kunyereka, nibikumbariye je ko kuko nariraba nkabona umenga ndagororotse, nkabona umenga ntangorane, ntaco nashobora kwiyagiriza muri jewe. Ariko ndabona ko hari ikintu Yesu yashatse kumbarira, kuko yaravuze ati mubona acunguye hari habo ntarabona. Bantu b'Imana nagira ndababwire ko muwe yacunguye hariho benshi atarabona. Ico gihe sinashotse ndabitahura, ndirabira hirya ndabifata minenegwe, ariko vyagumye biguma bingarukamwo. N'ubu musi ndiko ndabivuga ndabibona uko nyene, kandi mwumva haheze imyaka itari mike nguma ndabibona nkuko nta na kimwe ashobora kwibagira muri iyo ntahe, kuko ni ibintu vyankoze ko cyane. Hanyuma aho narindi, aho nasengera nkiraba nkabona amenga ntangorane, ariko harageze igihe
haragera igihe ndatangura ndiyumvira kuko naho nsiba gusenga nk'inshuro nka zitatu nk'indwi nka zitatu zigahera ntagiye gusenga canke nkagenda nkirega vya bindi vyo kwirega ukumva inyuma y'amezi abiri uracera uheruka kwirega mu mezi abiri aheze nkumva umenga ni sawa ariko harageze igihe ntangura kwiyumvira naje ubwoba buramfata none nk'ubu Yesu yoza yanzambaye uvuga kumwe nabibona jewe notahukira hehe hanyuma ntangura kubona ko hari ikintu kibuze muri jewe ntangura kubona yuko ndakazuyazi ntangura kubona yuko muri jewe hariho ikibuze mu mutima wanje niho natangura rero kwiyumvira ati uru rukundo Imana yankunze Yesu yankunze akanyereka ko inzamba umwanya wari wose yovuga ariko jewe ivuze mubo yacunguye atombona ntangura kuvyiyumvira cyane niho naca mfata ingingo yo gukizwa kandi maze gufata ingingo yo gukizwa iyo ntahe narayigumanye muri jewe ndanka kuyishinga mu ishengero ariko mu nyuma nagumye ngobererwa nkarara amajoro menshi ntasinziriye numva ijwi riguma ringobera gushinga iyo ntahe hanyuma rero ndateba iyo ntahe numva noyishingira ishengero ry'Imana umuntu wese atarakizwa kuko jewe naciye nguma nsubiza umutwe inyuma ndibuka ingene Imana yankijije urupfu kenshi kubera urukundo rwayo kuko mu 2011 mbyara umwana wa mbere namaze iminsi 3 muri koma 3 kuva kuwa Mungu gushika kuwa gatatu mwijoro niho nasuye gutora ubwenge atakintu na kimwe ncibuka ntacibuka n'umugabo wanje ntacibuka n'umwana navyaye ndabona yuko vyukuri ari Imana yahankuye kuko abaganga bari bananiwe bantera gusa imiti yo gutekereza bashize muri reanimation bavuga bati turindire yaho Imana nyimba mufise abantu bamusengera bahamagare bamusengera aho sinari bwakizwa ariko Imana iyo yashatse ko uzogira icyo uvuyemo kuzokizwa irakuzigama gushika no kukanyuma iranzigama ico gihe ndahava hanyuma mvyara umwana wa kabiri mu 2017 nyene naho nirasubira inkura ku cobo c'urupfu niho rero maze amezi 5 ndamuvyaye wa kabiri naca mbona ivyo bintu ndavuga ati ariko Mana kuvaho nagararije ni kera ubu rero ngira mfata ingingo yo Yesu yo kukwihebera uko ndi kose rero bantu b'Imana nashaka ndababwire ko inzamba umwanya wari wo wose yovuga kuko Yesu wewe aguma dutakambira adusabira imbabazi umuntu rero yumva iyi ntahe hari ico yomufasha Yesu narabonye ko ari kubera amaraso yiwe yasheshe yaranse ko inzamba ikivuga ubwo nyene kugira ngo wewe jewe turokoke nahawe rero gufata ingingo ukumva ugo rukundo Yesu yadukunze ukumva ko ukeneye kuba mwabo yacunguye kuko umwe wese arafata ingingo kandi ingingo ishobora gukiza ubugingo bwiwe murakoze cyane Imana ibahezagire kuba mwumvirije intahe nimba hari ico yobafasha nahawe senga umwami Yesu aracyateza ibiganza azakira wari we wese ashaka kumwiyegurira